none wewe ubahe ninde? Non for la police. Nifuje rero kwitura mwebwe abajejwe amategeko kuko jewe vyashikiye mu rugo rwanje n'ukuri biteye agahinda n'ubwoba. Mu bisanzwe uko vyatanguye nahaye indaro petit frère wanje. Urazi abajene baheze amashuri ubu akaronka akazi. Nta mara yo kwirasiona bafise gupanga ko kurumva babigoye tuvugana na madamu rero ko yoza mu rugo. Nahora tubanye neza atari kibazo na kimwe kihaba. Mugabo ikintu cabaye mvuye ku kazi. Madame. C'est pas possible. La madame est à fou. Non. Petit frère. Enda kweli ifoto yiwe iyi niba muntangiriza niba mutagatanira amafoto kugira ngo bikiri byiza bizima tumenye ukuri kwa zino mfu. Urakoze cyane. Sawa, ikibazo kirumvikana kandi kirataburitse. Ikibazo kimwe muvukana mu ndimwe canke nuwo mwamuvukana kuzwa usanga muvukana kuri so wawe nyoko wawe usanga abavyeyi bose papa na mama umwe. Sawa, kugira ngo rero ibintu bifate inzira iyo foto ntama turashobora kwicisha ku radio nkuru y'igihugu dutangirize hose dukora amafishaje ku marezo sociaux parfois biraza kutworohera gufata uwo muntu. Uramukoze cyane. Kandi hariho n'amategeko ingene twebwe tubigenza mu gukora amatoza y'iwacu navyo biraza kudufasha kumuronka byoroshe. Sawa. Yego murakoze cyane. Sawa. Yego umugabo w'umuryango turabwire dutunganya rero ibyo biziga. Genda mu kugira ngo sinzi ko uzokwenda kugira autopsy. Bo ivyo twanza kwivugana tukaraba info y'abatwoja tukaraba nk'umuntu wo ku hospital tukamenya ingene vyogenda zose information zose tuzozironka. Telefone ari iyi ni sawa. Tubaje muri morgue no. Vyo babyiza naho birafasha kuko ari ngaho bituma vyononekara umwanya ubonetse n'umunsi turaza canke ejo. Jefisi kibazo. Ukuvuga ngaha amazi imisi 3 ntafungura. Ndi umunyeshure niga ngaho kuri energy. Nkanze ngaha mu Giswahili kujya gatatu. Yo mpare n'ukuri ko bibabaje cyane. None byaba byagenze gute? Je sinzi ikibazo cabaye muhira bahora bandungikira rasiyo nkafungura. Aha nurinda mbona ngaha. Ni kuri kwimana ndashonje. Je ndashonje. Hamwe womfasha ukampa n'akantu ufungura. Wowe ukoze. Ariko ko wumva ushonje reka manze ndaguha akavoka uze kuraba ukuntu bigenza urafungura akira ndaguhe n'amahera uze kuraba ugura akavamo uba urakoze. Murakoze ndabashimira.
nukuri murakoze cyane, merci beaucoup. Imana ibaha umugisha, muri abantu b'Imana. Wa musore garuka nganda kubwira ikintu ingo ndakubwire Sa wambwiye ikibazo wari ufise gusa muhira ndafise agaceri gasika nk'uturo 10 urashobora tuza tukagenda tujanye nkaguhereza ukaza kuronka utwo urateka kugira ugende unafunguye ndazishika muhira dusanga bimeze neza. nukuri merci mabuja, nukuri murakoze cyane. Ego Makura ngo ndakwereke ngaha usigaranire gatoyi ndagarutse. Ego nawe uratura hinge nk'iki mwana yarafite na telefone kandi we wayihushije baranga mu sawa nawe mahera tumviriza rero aya mahera wewe ujya mu mere twamupapu je na mupapu ishakoshi yarafite phone nawe ategerezwa gufata telefone ukayimupapura ukayitwara mwaya mahera niwe wanzanye mwigire ariko nta kintu na kimwe wigeze uko je nije namwibiye amahera nukuvuga yuko kwa amahera 5 10 kenze nayandarenga nta nijana ndikuba ivyo ntibikunda nta kuntu twokora idiri hama ukene kujya amafaranga wewe aho urimenya nta n'ikingorongoro ndavuga rero nyakubahwa narinje gusaba ubufasha hanyuma twaba turaharura amahera kurya abakozi baharura amahera barondeye
nawe yamye ngaha apfukana ariko bishe umuntu nawe numva hama rero foto ndayifise amatohoza agiye gukorwa tuba telefone ryawe sawa ndamuzi kandi nyine tuzobikora je ndabizi tubireke tungane bukore contact yawe n'umwidondoro wawe byose nakimena bitanga sawa Mama ni sawa. Ni sawa. Mahoro. Karibu ngaha. Murakoze. Mama naringe ntakubwiye. Umushitsi afise akabazo gatoyi saha inge ndagarutse ndakubwiye. Sawa. Mahoro none. Mahoro turashimye. Karibu muri sawa. Murakoze. Ushikirije uno mukobwa niwazokubera umugore kandi yongera kubere mama wawe mu gishingo caho wambutse. Tukaba tugeze mu mwanya wo kumenyesha ibijyanye n'umutekano ku mutumba wa Ntobwe komine Gitega province Gitega hakaba haraye hibonekeje ubwicanyi buriko burarangwa n'abagabo babiri. Uwa mbere n'uyu, uwa kabiri n'uyu. Aba akaba ari bariko barakorwa ko amatohoza bivanye n'ubwo bwicanyi bwaraye bibaye kuwo mutumba. Uwo babona yobashikiriza ubutungane bubegereye kugira ngo ubutungane bukore amatohoza yimbitse. Urabona ko uzompega pe. Ntubyiboneye nk'umuntu uzanye ngaha kwa mwicaye. Si ibintu bonekeje n'amatsira. Mama naje yasanze ku isoko sinarinda muzi yaje asega kurya yoza asega abandi. Nawe umuntu aje akagusega kurya baje gusega abandi uramutora nta na kimwe. Oya mukoresha ubwenge muri iki gihe tugezemwo mpaka ngo tubone ubonye wese nguciyora ngo n'umutima w'urukundo urabanza ugakoresha ubwenge nawe uzonkwega yawe narakubariye. Genda rero wowe uramuganiriza nanjye nje kuraba umutware kuko urabona gaha ntaciye mpamagara ngo bamufate bose ubu mbona ubona batujyana nanjye twese. Reka ngenda. Mwiriwe meze neza bebasha wafashe ukandangira umuhungu yitwa Jack naheruka mwibi bice ariko namurondeye namubuze. Umuhungu yitwa Jack mugufi w'inzobe. Yego hariho abangaho kuri porotare aho haruguru gatoya. Rero naringiye kuraba mutware mugabo reka mbaye ndahakwereke. Nukuri wabukoze cyane kandi wabumfashije.
kujya umengo wafite amaso n'ibiki. Mama wa muntu namubuze yagiye. Namubuze je ninjiye mu nzu ndaburi yagiye nahasanze yashakoshi yonyene. Mana saraye. Hewe je nanje byose bwashikame kwa mutwara. Bijya ndiko ndaduga duhuye n'umuntu ashambira ngo ndamwereke kwa Jack. Umuntu wa. Hewe wa mama kiye. Hemwe. Mokama. Niga twari turi kumwe. Daga ngo tatuza nanje yo kwatawe mbona. Twari turi kumwe ko ngo yabuze kwa Jack ngiye kamwereka. Grafre uri ngaha? Uri ngaha gute? Nta byinshi nkeneye. None uba hehe basi? Nubuduhuriye ngaha? None ndekura basi tuvugane. Urazi ibintu nkoreye? Ndekura Grafre. Urazi ibintu nkoreye? Nta kimwe je nagukoreye. Ngo ndakubwira. Ivyo wakisukiza mbira ntavyuzi. Nukuri kwimana hane kimwe. Abantu babiri bose? Babiri bagize. Ibiziga hajya? Grafre nasanze nukuri kwimana nanje bapfuye kujya nyene. Ntabirefunga. Naje nasanze bapfuye kujya nyene. Baba kuri kwimana ndasabye. Urazi tuma nigaje. Ntaconzi. Ndagushiraho ubundi ndamushize. Sindaba ngo ndibikira ibintu. Yewe mugize iki? Urahabona. Ninde ndakujana ho yinde? Oya mbabari wibuke basi yuko twose rimwe nukuri kwimana. Mbabarira. Ndagusabye mbabarira. Je umuntu yaga ko tuvugana je waza ngo hari birebire. Humura. Ivyo muri mwe ntimubizi. Je ahanaje ndi intumwa y'Imana. Simva ngaha hafi je. Mvuye ku mupaka wa Tanzania. Aho bita mu mabanda muri Makamba. Nzangwe namwe
ivyo mufasa ibindi ni imizimu y'abavyeyi banyu. We nka wewe mukuru ntiwibuka ibyo so yasize ababwiye, ntavyo wibuka? Mama rero bane banje igituma mbakoranije ngaha hari amabanga menshi ntababwiye. Hari ikintu cya abasokuru badusigiye arico nanjye nashaka ko ndi bubahe kugira ngo nanjye ndambe, mukankundira nkabaha imizimu basigiye, nta kibuza ntashobora kuramba nanjye nkaguma ndi muzimu. No. Oya, oye. Bana banje. Ibyo ntimubyemere. Ibyo ni muri kahise ka kera, ariko butoni mukuru ntaco muzoba. Kandi mukanguka muvyanse, muzokwama mujyana. N'abagore muzozana, ntimuzobana, bazopfa mu baburi. Nukuvuga mutavyemeye, mwebwe ntuzoba munyasi. Oya. 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 Naho bagiye ntaco bazoba, kuko na jewe ndafise iyo naje mva. Kandi byari miseri muta nta muzimu wa mama wanyu hariya. Yawe Wowe kundondera iki? izina rya Yesu nagutegetse ngo mumuryango. Wowe ushakira iki? Wowe kundondera iki? Hashamure none uvuga gentoki. Munkundire ndabasengera ndabakure kwimivumo y'amadayimoni yabaherekeje abasokuza. Mwami Yesu, Mwami Imana, datanye n'icubahiro. Ndagushima kuri Imana itabesha. Yero kwanyeretse Mwami Imana ndariguyemwo. Cobana bashimwe n'ivyaye data. Nenda bakorese Mwami Imana. Ndagwaye umuryango Mwami ubahumanure yimyuka mu y'amadayimoni ubutacongera kugaruka kuri wo Mwami Imana. Babana bawe Mwami Imana bamahoro Mwami, baba mahoro aho bari, bamahoro aho bari Mwami. Mw'izina rya Yesu ndabagwaye Mwami. Amaraso yagico kini Mwami Yesu abasesekeko abaseka ariko Mwami Imana bamenye icukuri Mwami Imana bihane bazoba abakozi bawe Mwami. Mw'izina rya Yesu ndabisenze nizeye kuri Imana y'umwizigirwa uri Imana itabesha data. Ndagushima papa. Amen. Munkundire muvaha mugumbiranye muba mahoro. Mwami Yesu abahezagiye.